Turabaramukije bakunzi b'insamirizi imbonesha kure buntu tubaheriza ikaze mu kiganiro cyo kuno munsi inkomezi z'ivyizigiro. Aho ni kiganiro dushikirizwa intahe zitandukanye z'abantu bashikwa bajabuka kubera ijambo ry'Imana. Mu kiganiro cy'uno munsi rero turaza kuyaga kuri mpwemu y'Imana mu buzima bwacu. Mbega ni gute uwakiriye Kristo canke uwemera Kristo ayoborwa na mpwemu y'Imana? Kuri uno munsi rero tukaba turi kumwe n'umutumire nawe nyene si uwundi ni uw'imfura Desiderata, akaba ari pasteur wo mu rusengero Bomberger umwungere mwiza. Imbere yuko tumwakira neza na neza, reka tubanze dukurikirane kuvyo twashoboye kuba tuyaga n'abantu hatandukanye, kuco bashoboye kuba bashikiriza kuco bazi ku gikorwa ca mpwemu w'Imana. Twebwe Mutima Mweranda turamuzi kuko adufasha gukomezwa muri Mutima Mweranda kugira ngo tuze nyene turasenga kandi dufasha abandi ivyo badafise. Kubera iyo umuntu asenga bisaba nyene nyamba ufise imyambaro ingahe y'impuzu umuhumwe canke ufise ivyo ufungura ufashisha abandi kugira abandi bamenye baronke ukuntu boba. Igikorwa ca Mutima Mweranda uko kimeze tugiye tugikorera kw'ishengero twese usanga hariho bamwe batazi ico gikorwa carico, mugabo tugishize hanze tugacereka abandi bantu bo hanze bavuga turya muntu ko ameze nuku ateye uku akora uku. Niyo mpamvu abantu benshi usanga igikorwa ca Mutima Mweranda bagisuzugura batacitaho nyene n'abantu bake bakizi. Igihe kenshi tudatahura igikorwa ca mpwemu w'Imana mu buzima bwacu. Turi kumwe n'umukozi w'Imana Pasteur Desiderata, aho aza kudufasha ngo tuyagire vyinshi ku bijanye n'igikorwa ca mpwemu w'Imana mu buzima bwacu. Turabaramukije umukozi w'Imana. Amahoro cane. Mahoro cyane gose, tubaheriza ikaze kandi mu kiganiro. Yego cane. Ego abantu burya biratugora cyane gose gutahura igikorwa ca mpwemu w'Imana mu buzima bwacu. Mu ijambo ry'Imana muri Yohani kigabane ca 14 ku murongo wa 26 havuga yuko ngo ariko wa mutabazi mpwemu yera data azorungika ku izina ryanje niwe azobigisha vyose yongera abibutse ivyo nababwiye vyose. Mu bikorwa ivyo mu vyakozwe n'intumwa naho kigabane ca 2 ku murongo wa 4 akavuga ngo bose rero buzura mpwemu yera batangura kuvuga mu ndimi uko mpwemu abahaye kuzivuga. Mbega ni igiki twotahura kuri mpwemu w'Imana? Amajambo muvuze n'amajambo akomeye kuri mpwemu yera. Ico notangurirako nuko tuvuze mpwemu yera tuba tugira tuvuge ibintu byinshi gose. Ego. Tuba tugira tuvuge ubunini n'ubwaguke bw'Imana ibana n'abantu. Tuba tugira tuvuge ingene Imana ihambaye iri yonyene, kuko muri Yohana 4 umurongo wa 24 hatubwira ngo Imana ni mpwemu kandi abayisenga bakwiye kuyisenga mu mpwemu no mu kuri. Rero aya majambo y'Imana aratwereka ko Imana ni mpwemu. Tuvuze mpwemu yera tuba tuvuze Imana. Ego. Haruguru yaho havuga ngo igihe kiza kandi kirashitse niho abasenga b'ukuri bazosengera data mu mpwemu no mu kuri, kuko data arondera abamusenga bameze batyo. Byumvikana ko ari amajambo rero avuga ubwaguke bw'Imana kandi avuga Imana yonyene. Ikindi nobanza kuvuga kugira ngo twese tujane tuvuze impwemu tuba tugira tuvuge isi itaboneka. Ego. Hanyuma mu Baheburayo igice ca 11 mu murongo waho wa 3 ijambo ry'Imana ritubwira ngo ibiboneka vyaremwe mu bitaboneka. Ego. Nukuvuga ko hariho isi iboneka mugabo inkomoko yayo aho biva ngo ibi tubona bibeho ni mw'isi y'impwemu. Tuba tugomba kuvuga rero ibirengeye ivyo tubona. Ego. Tuvuze mpwemu yera canke tugomvye kujana na mpwemu yera tuba tugomvye kwinjira mu birengeye ivyo turabisha amaso, kandi mugabo vyaremye ibi byo turabisha amaso.
rero ngira ngo turashobora kurabira hamwe uwo ari turavye muri Yohana 14 ijambo ry'Imana riratwereka aha Yesu agira ave mw'isi yaravuze amajambo akomeye 14 murongo wa 16 ngejeje ku 18 havuga ngo nanje dusaba data nawe azobaha uwundi mwitsa ngo azabane namwe ibihe bidashira niwe mpwemu w'ukuri uwo abisi badashobora kwakira kuko batamubona kandi batamuzi mweho muramuzi kuko abana namwe kandi azoba muri mwebwe sinzobasiga nk'imfuvyi nzoza kuri mwebwe uca usubira ukavyumva neza yuko mpwemu yera ni Imana imwe data mwana ariyo mpwemu yera. Yego. Ahandi naho mu jambo ry'Imana haravuga yuko ngo abayoborwa na mpwemu w'Imana nibo bana b'Imana. Yego. Rero ni mu Baroma 8:14. 14. Mbega muri ico gihe ni gute uwemeye canke uwakiriye Kristo yoyoborwa na mpwemu w'Imana? Mbega umuntu arashobora kwakira Kristo mugabo ntabe ayoborwa na mpwemu w'Imana? Kumbure mwoca mudufasha na cyane cyane kumbure mwona dufasha cyane cyane mufatingira ku buhamya canke mufatiye ku buzima bwanyu kungene kumbure byari bivyifashe. Yego. Murakoze. Ni ibintu bidakunda kuba umukristo nyawe udafise mpwemu yera, kubera ubukristo si ibintu umuntu yigira, ni ubuzima Imana itanga. Hanyuma uburyo bwo kwakira ubwo buzima kugira ububemwo nk'uwo kwinjira mu mazi agatambukamo, kumviriza ingene akanye ugakorako, uburyo bwo kwakira ubuzima bw'ubukristo ni mu nzira ya mpwemu yera. Reka ncishe mwaka kantu Imana yararonse ingene iza kubana natwe mu mubiri wa Kristo, ariko arivyo tuvuga ko Kristo yabanye natwe yambaye umubiri, ararangura igikorwa yashaka kurangura muri uwo mubiri co kuducungura, kudupfira kugira ngo duharirwe ivyaha vyacu. Coba ikindi kinini yacu twovuga ko ariko ntegerezwa gucishamwo kugira ngo tuze gutahura ibindi. Rero Yesu yarapfuye kugira ngo umunyabyaha aharigwe, amaze guheza gutanga impongano y'ivyaha vyacu, wenyene yigize impongano, aremera kubabazwa, aca atanga uburenganzira yuko umuntu wese amwemereye amwizeye akemera iyo ncungu yatanze yuko ari yiwe nawe akavyakira, hanyuma aca amwemerera ngo uwo azomukunda kandi nawe azoca aza kuba muri we. Rero yari Imana nyene ivugira mu muntu yambaye umubiri, hanyuma mugabo yuko iyo Mana nyene niwemera ukizera iyo nzira yaciye y'ukukunga nayo, y'ukwiyunga nayo, ntizokureka ngo ugume wibana, wohava usubira muri vya bindi, wosubira gupfa nka mbere, wobaho n'ubundi udafise ubuzima, ariko izociza ibe muri wewe. Ni ukuvuga rero twizeye Kristo, Imana ariyo mpwemu yera iciza kuba muri twebwe muri iyo nzira yayo y'ukubana natwe iri impwemu, itari umubiri, iri impwemu. Nico gituma nari mvuze nti
ni ikintu kidashoboka kuba mu buzima rukristo utagira mpwemu yera. bamwe hari igihe bihenda yuko ngo kuba yaratuye, kuba yarakiriye Kristo ngo icyo kirakwiye aca yigenza uko yishakiye. ni kuvuga yuko sivyo na gato. Oya, ntibikunda. Yego. Mbere biranateye amakenga ko umuntu yoba yarakiriye Yesu akanegrije agafata minenegwe mpwemu yera. Bica bitera amakenga avuga ngo nibaza ko na Yesu atawuzi, kuko Imana ni imwe, ntiyisambura, ntiyigwanya, ni imwe. Hanyuma muri uko kuba imwe, iciri iguma ari ico nyene. Ubwo rero mpwemu yera ategerezwa kubana n'umuntu yakiriye Yesu, kandi umuntu yakiriye Yesu ategerezwa guca bugufi. Biramurimwo, biramuzamwo yuko ategerezwa kurondera uburongozi bushasha atari ubwiwe wenyene, kuko mpwemu yera yaje kudukiza kwibako, kwimenya, kwitwara, kuba banzitunga, kuba ba bugabo bwigaba. Yaje kuturinda kuba abo bantu bagenda bariba kumenga ntibafise umuremyi. Rero niwe muremyi nyene. Ubu rero umukristo amaze kwakira Yesu acaho ikibanza mpwemu yera, ari we Yesu nyene. Ubikurikiranye rero ucona ko mpwemu yera nibwo buzima, nibwo buryo mbere bwo kumenya ko Kristo ari muri wewe. Mbere ngo niwe kashe twashizweko. Mu Kirundi bavuga ngo ikimangu twashizweko kimenyekanisha ko dufise ubugingo budashira, kimenyekanisha ko Kristo ari muri twebwe, kimenyekanisha ko turi abana b'Imana, kandi kubw'ivyo bimenyekanisha ko tuzozuka nitwaba twarasinzira itiro ry'urupfu, tutaranasinzira naho nyene akaramuka afashe ingingo yuko abamwizeye bava mw'isi. Uyo mpwemu yera ni ingwate, ni ikimenyetso kigaragara yuko dufise Imana. Mbe dufatiye kuri pasteur umukozi w'Imana mwebwe Desiderata, mumaze igihe mwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ubwo nyine mwaratahuye ubuzima bwa mpwemu w'Imana, uko mukwiye kuba mu buzima muyoborwa na mpwemu w'Imana. Byari byifashe gute? Ego oya. Kuko ni ikintu navuga yuko benshi cyane rwose kiragoye. Ikinyegezwa kumbure cya mpwemu w'Imana kiragoye burya gutahura n'abantu benshi. Mvuze ngo ubwo nyene hamwe ni ego handi ni oya. Kubera iki? Mvuge kuri oya, hanyuma nze kuvuga cankereka ego. Muraza kubitahura. Ni ukuvuga jewe nakiriye Yesu, aho mvugira nti ego niho naciye mpindura nteka mvuge ego. Uwo mwanya nyene, muri iyo minota nyene, atasaha irahera, naratangaye. Ivyiyumviro vyanje ko bimpindukanye, habaye iki? Ingene niyumva birahindutse, ivyiyumviro vyanje birahindutse, ingene mbona ibintu birahindutse. Narumva nobaza nkabura gusombaza, kuko byavanye n'ingene nakijwe kw'iradiyo. Narumva nobaza, kandi iwacu nta muntu yari akijijwe. Narumva nobaza aha hahora hameze uko, ibintu vyahora bimeze gute? Ko numva ibintu bimpindukanye indani muri jewe, uburyo mbona ibintu nanje nkiyobegwa.
nahora hehe mingana ahantu mvuye nshitse ahandi hashasha yego ivyo ntawo bisigura muri twebwe turetse kumenya ko hariho ubundi buzima bwari bunyinjiyemo yego buza kumva uko ntahora numva uburyo bwanje bwo gutegera no kubaho bwari buhindutse kandi ntibirasubira iyo nahora yego sindasubira kubona aho randi yego gituma mvuga ngo oya sinashotse ndabitahura kuko urumva narakanguka navuga nibiki bimbayeko ariko ngakanguka neza naguma mvuga mana ngumemeze uku ibi bintu bigume bimeze uku sinari nzi ivyo ari vyo ibi bintu bingumemwo mana bingumemwo reka ibi bintu bingumemwo namaze igihe kinini nguma mvuga ngo ibi bintu bigume gutya ibi bintu bukeye navuga uko kwezi kwaraheze mvuga uko abiri mvuga uko atatu mvuga uko ibintu bigume gutya bigume uku yo mana ibi bintu ntibihinduke ikindi naciye ntangura gusenga bwa nanje nkumva nsenga ibintu ntahora nzi gusenga yego hanyuma ikindi narumvise mu mutima amakuru nibaza ngo nibyo niyumviriye yego sinamenya ko ari mpwemu yera yego natanguye kubimenya haciye nk'amezi amakuru gute dutahura iki amakuru nk'ubu munsi wa mbere nkitswa yego narabwiwe imirongo ya Bibiliya hanyuma kubera nari jenyene Imana irazi gufasha umuntu mu bugaragwa yego jewe nyene sinamenya ko ari imirongo ya Bibiliya nta wari bwabinsomere nta na hamwe ndabizi bwabo ntangura kwatura ayo majambo ndayavuga nkayavuga nsenga nkagira ngo ni ubwenge bwanje nkagira ngo ni ubwenge bwa nguma ndayavuga hamwe n'ubu arantunze nagiye mu inyuma y'igihe naratanguye gutora Bibiliya nkayisoma bya bintu biranditsemwo hano birimwo je nzi ko ari ivyimviro nikoreshereje mu gusenga kumbe ni ibintu vyanditse neza na neza muri Bibiliya kandi nyene ca ndatora kenge nyene je bijya navyo nari kwiyumvira bijya navyo nari kwiyumvira iminsi mike ikurikira nk'indwi zibiri naragize indoto bivanye n'ahantu nari nasabye akazi ndabicagagura ariko naragize indoto zimbarira ingene muri iyo ndoto nahuriyeyo n'uwo mbwira ko anyitwararitse kandi ko dosiye y'akazi ndiko ndasaba ariwe azoyiraba yari uwo ntashobora kuraba mu maso yari uwo ntashobora kuvuga ngo ni naka ariko ibyo yambwiye bukenca ndabibona no ngaho sinari namenye yuko ari mpwemu yera aza mu buryo bwiwe akaganiriza umuntu rero niho navuze nti ego ahandi oya hamwe ni ego ahandi ni oya mugabo narumvise yuko hari bishasha bimbayemo nayobewe rero ko byitwa mpwemu yera vyaciye bigenda gute kugira ngo utahure ko ari mpwemu w'Imana ari muri wewe nabimenye uko mbandanya narasiguza Imana mu masengesho hanyuma iramfasha intumbereza ku kintu gikomeye cane gose c'agaciro Bibiliya nja kwirondera Bibiliya ndayisoma Bibiliya ya mbere natunze umuntu yayingabiye umenga arataye umenga avuga ati nkuriraho iki kintu ngo yayigabiwe ngo nawe n'uwundi muntu mugabo je bica imbere ubuzima yewe kandi ndasoma sanga bya bintu maze iminsi mbayemwo biraho
ego sanga bya majambo mpora numva araho kuko niyo mpwemu yarakuvugishije abatwumviriza bavyumve niyo mpwemu yarakuvugishije umunzani canke igipimo aho wobicisha kugira ngo ubisuzume laboratoire wosuzumiramwo ko ari ivy'Imana ni Bibiliya ijambo ry'Imana ni ukuvuga ko namwe bwe kugira ngo mutahure ko ari mpwemu w'Imana ariko yamaze gutangura gukora muri mwebwe vyaciye muri Bibiliya ijambo ry'Imana kumenya ukuri muzomenya ukuri kuzobaho ukwidegemvya ko mpwemu yera akurongorera hanyene niho agufashiriza nibirimwo hano ukoresheje ubwenge burya twakoresha mu gukora ibiharuro urazi ibiharuro ahigihe twabitora kweri bakagukubitira ngaho onye ikintu ukagikora neza canke ibindi mugabo bijya ntibikorako oya muri Bibiliya ijambo ry'Imana kugira umuntu aryumve bisaba mpwemu yera wa mpwemu yera rero nyene niwe yanumbereje anjana ahantu habinsigurira ni ukuvuga ko mu ijambo ry'Imana umuntu ntiyozana ubwenge canke ubumenyi cyo twakwita science mu rurimi rw'igifaransa mu ijambo ry'Imana ahubwo kugira ngo umuntu aritahure neza nuko abafise mpwemu w'Imana muri we agaca asoma Bibiliya sinokengera science aba ushaka ubumenyi burafise ikibanza cabwo kuko kugira nsome nuko nzi A nuko nzi B ntitwobukengera ariko mpwemu yera niwe abikoresha kugira dutahure ivy'Imana igomba rero niho navuze nti naha nabimenyeye mu ijambo ry'Imana no mu kuguma nsenga agasubira akambwira ni incuro nyinshi yambwira ndibuka igihe kimwe numvise ijwi rivugana nanje ndavuga ibi bintu ni bwa mbere ndavyumvise mugabo kubera nari mu mwanya wo gusenga waryumvise gute waryumvye mu mutima ukunyumva mvuga uku wewe uri kuranyumva apana rimwe wumva indani kandi je sindamaze kuryumva incuro nyinshi gose mugabo ukuwumva mvuga Dezi aca arambwira ibindi byose byaranteye kurondera kubera ico gihe ariko arambwira ibyo ntaramenya muri uwo mwanya warashotse utahura neza yuko ari ijwi ari mpwemu w'Imana ariko arakuvugiramo yego kuko imbere ya ndoto nakubwira yarankoreye ibitangaza sinayironsemwo akazi gusa nayironsemwo akazi nongera ndayironkamwo kumenya ko hari Imana ivugana n'umuntu niho natanguye kuvyumva neza ubu rero ikintu cyose gikomakomanye navuga nti Imana uvuga iki hano ibi navyo bivuga kwiki kandi niba nashaka nibaza ko biri mu bintu noshingira intahe nobishingira intahe hanyuma Imana ikamfasha ikanyumviriza Imana ibonye kuri kurayirondera irakwitaba niho naciye rero ndabimenya kubera nari imaze kugenda amenya ukundi yavuganye nanje n'uwo munsi numvise ijwi byaranyoroheye kuvyumva no kuvyemera kuko nari naramaze kubona hano ko hari uburyo bwinshi avugana n'abantu bivuga ko umuntu ashaka gutahura neza ico Imana ishaka ico mpwemu w'Imana ashaka nuko aca ja mu ijambo ry'Imana ariyo Bible kugira ngo ashobore gusoma ahandi naho muri Yoweri igabane cya 3 umurongo wa mbere niho handitse ngo nzokwiragiza umutima wanje ku muntu wese abatama banyu ngo barote indoto imisoro yanyu nayo ibonekegwe ngira namwe bwe nibwo buzima mwabayemwo gusa umengo n'ubuzima ntibigoye gucusha kubwo nyine utahura yuko ari mpwemu w'Imana ariko aravuga canke hariho ubutumwa canke hari ico Imana ishaka gushikako biciye kumbure kuri izo ndoto canke biciye kuri uko kubonekerwa mbiga kumbure ku bantu bariko baradukurikirana kuri uno mwanya muri ico gihe umuntu avuga yuko niho agitangura ubwo buzima yo kwifata gute yo bigenza gute kugira ngo atahure neza
yifashije na ya Bibiliya maze amenye ico mpwemu w'Imana ashaka kugira ngo arangure akore ico ashaka kuko no mu ijambo ry'Imana kandi havuga yuko ngo abankunda ngo nabazokora ico nshaka ngo na data azobakunda nanje nzobakunda maze twe na mpwemu w'Imana tuzoca tuza muri we twibere muri we ego muri ico gihe uwo muntu agitangura kuba muri ubwo buzima yovyifata mu gute yobigenza gute kugira ngo atahure yongere akore ico mpwemu w'Imana ashaka. Imana ishimwe uburyo buhambaye Ego kugira je ndagutelefone ego iruhande y'uwo matelefone ego hariho amayunite canke amamega. ego Rero akantu kadufasha kushobora kuvugana n'Imana ego kari mu vya mbere uko umuntu yahaye umutima Imana canke yemeye kubana nayo no kwizera ego kuko Imana ntidutwara iduhutikiranya ego nobatumirira kwizera yuko mpwemu yera wenyene azobarongora. Rero ndavyite gute si ukwiryamira ngaho onye ngo azobikora ego mugabo kandi si no gushiramwo inguvu zawe ngo niwe ugira utume wumva ijwi rya mpwemu yera. ego Oya ahubwo ukuri wamenye ego kugenderemo waramenye ko Yesu ari umukiza ego vyizere waramenye yuko Imana yanka kubesha ego ntubeshe waramenye ko bisaba kuja mu makoraniro ego injira ego itabira amakoraniro waramenye ko bisaba kuza urasenga ku munsi bikore ibisigaye arazi kudutwara ku madoze ahuye n'aho tugeze ego intambuko ku yindi intambuko ku yindi. Iyo azi yuko uri ku rugero ruto gutangura kuko wambajije ari umuntu agitangura ubwo buzima ego nukuri aramutonesha nk'umwana nyene nk'umuntu akiri mushasha mu buzima bwo kunywana nawe aramufasha aramukaburira umutima. Sinabwiye ko je numvise ibintu bidasanzwe ntazi ivyo ari vyo ntazi ivyo ari vyo mugabo agaca bikora mu buryo bunkangura nyene nk'uko umuntu yogira ati nawe ntiwogenda udakangutse novuga nti ni kanguro nyene aradukorera ikanguro hindukira undabe raba hano hari ibintu bishasha raba ndafise imigambi mishasha ngomba kukwigisha burya mpwemu yarakora igikorwa kinini aravuga akongera akaguha kuwumva. Naragize umwanya munini ngirira isengesho rivuga ngo umvugire unyumvire umbonere unkorere umfashe akantu kose nkumva ko vraiment niwe mfise kuko jeho nyene sindanavyumva n'ingene nashoboye gukizwa kuko numva navyo nyene atavyo nari gushobora. Urumva muri iryo sengesho wifuza yuko muri vyose uyobogwe na mpwemu w'Imana uyobogwe nawe ego hama mu kurangiza ni gute twogira cane cane ivyizigiro ko dufise mpwemu y'Imana kandi Yesu yaramutwemereye kumbure wa muntu atarashika kuri iyo ntambwe yo kuyoborwa na mpwemu w'Imana wa muntu ataratangura kumva ijwi rya mpwemu w'Imana mu buzima bwiwe wa muntu ataratahura igikorwa ca mpwemu w'Imana mu buzima bwiwe ni gute yogira ivyo vyizigiro maze amenye ukungene yo kwigenza n'ingene yo mwakira kugira ngo ubuzima bwiwe bushobore kuba buyoborwa nawe nyene.
icambere nk'uko mwabivuze ngira ngo ntiturinda kukigaruka ko ariko tucibwira boba babisamiye ngaho ego nuko umuntu abanza kwizera Yesu ego Yesu ninde ni umucunguzi w'abari mw'isi ego Yesu ninde ni Imana yigize umuntu ego Yesu ninde niwe wenyine ufise ashobora kuguharira ibyaha ego no kubigukiza kugira ntubigumemo ego rero umuntu agaca aronka umutima utagirizwa ego ikibi imbere y'Imana iyo ni fondation kandi bikorwa na wa mpwemu yera nyene ariko umenga ariko abikora nko gukorera ibintu aguma bikurungikira utazi ko ari we yabikurungikiye mu nyuma akaza rero akabwira ati burya yari jewe ego rero mu nyuma yuko umuntu yihanye yakiriye imbabazi z'Imana atunganije umutima wiwe niho umuntu yoca atangura gusaba Imana ati ubuzima bwanje simbe nshiganza ngwino nganze kandi ahandi hatwereka ngo usabe mpwemu yera ntuzomubura turabisaba umuntu arabisaba muri Luka 11:13 atubwira ko mwebwe muzi guha ibyiza abana banyu muri babi ni gute so wo mw'ijuru atazoha ibyiza ababi musavye ni gute atazoha mpwemu abamumusavye rero birasaba ko tubisaba mpwemu yera ngo ndongore hanyuma burya mpwemu yera ariko aravuga hari ukuntu wumva ijwi rirengeye wewe iciyumviro umenga si iwawe ibindi vyiyumviro urumva ko biciye mu mutwe mugabo vyovyo wumva umenga biri ahantu ndahitiye mu mutima naho atari umutima ujya babaga sinzi ko menya kubivuga neza mu majambo y'ikirundi mugabo ni ibintu wumva ko bitari wewe iciyumviro wumva kitari wewe ukumva ko bitavuye mu vyiyumviro vy'abantu canke mu bumenyi busanzwe hari sagesse canke ubwenge bubiri hari ubwenge busanzwe bw'umuntu hariho n'ubwenge bw'Imana ubwenge bw'Imana rero nibwo mpwemu yera akuvomeramwo ico kintu ukeneye canke ico kintu yifuje kukuganiriza giye mw'isengero kumva bariko barasoma bariko baravuga bakavuga ngo wewe wari wananiwe kuva mu kwiba uyu munsi urabohotse ukumva ni wewe ukumva ni wewe urumva sinzi niwe nyene abigira niko twabivuze nuvuga ko inzira ziwe ni nyinshi ntabura ahabicisha kugira ngo agushikirize ico ashaka yuko we ikintu gikomeye rero iki cyitwa kumviriza birenze kumviriza irijwi ndakumvana kumviriza kuko Yesu yavuze ngo mwirinde uburyo mwumva kuko hariho ngo uzaguye ku nzira ku rutare ku bitandara uzaguye mu mahwa uzaguye mu ivu ryiza rero uwumvirizanije umutima umurondera ahubwo nuba ariko aravuga bamwe ariko afise ibyo ababwira abandi afise ibyo ababwira burya Imana si umuntu Imana irarenze ukumenya kwacu novuga rero nturiko arashaka naho umwanya Imana rero kica gituma witaho ijwi ryiwe iyo abonye ari umutima uri bien dispose witanguye neza kumwumviriza nta birebire bindi biba uba umeze nk'uwicometse ndabyite connection kino gihe benshi barayumva uba wikonegise gacaguha connection wikonegise usanga amakuru yari ariko aguma akoroka wandura akoroka wandura amakuru aza wandura nawe urungika ayo ushaka kurungika urashobora kuba ufise amakuru asanzwe mugana wakaba gufitiye amakuru adasanzwe ashobora guhindura aya
asanzwe. Ego. Reka rero turangirize ngaha umukozi w'Imana tubashimire cyane gose. Ego. Bakunze ikiganiro inkomezi z'ivyizigiro naturangirije ikiganiro cy'uno munsi aho twavuganye cyane cyane ku buzima igikorwa cyamwe mu Imana mu buzima bw'umuntu uko uwakiriye canke uwemereye Kristo akwiye kuyoborwa na mwe mu Imana. Umukozi w'Imana Pasteur Desiderate aradufashije cyane gose kugira ngo dushobore kuba dutahura igikorwa cyamwe mu Imana mu buzima bwacu naho ubutaha muhezagirwe. Amen.